impamvu yatumye tuza hano ni impamvu ku bwacu idasanzwe. Ubwa mbere na mbere ndatangura kuvuga ku bijanye n'uko Mijebe ikora. Mijebe n'umugwi mpuzamakungu w'Abarundi. Rero uwo mugwi urafise intumbero wihaye, urafise n'ibikorwa uteza gukora kugira ngo ushike kuri ya ntumbero. Rero muri ivyo bikorwa Mijebe yihaye harimwo kwigisha abantu guhindura imyumvire mibi, kuko turavye ibibazo vyagiye biraba mu gihugu cacu ndetse no muri kano karere bisa n'ibitwaje kuraba hano genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda, biraboneka yuko ari igikorwa gitangura mu vyiyumviro. Niyo mpamvu rero natwe mu kuvura ivyo bibazo twabonye yuko vyiza twotangura gukora igikorwa twise conscientiser, kubera twavyanditse muri bw'ifaransa, guhindura imyumvire mibi, ivyumviro bibi byinshi biganisha mu macakubiri, byinshi bikashikaho birimbura n'abantu, vyica abantu benshi, arico bita genocide. Rero iyo niyo mpamvu nyamukuru yatumye tuza hano kugira ngo dushobore kwiga. Ntitwashimye kubikora twenyene kuko twabonye ko twenyene ataco vyotumarira. Twagerageje gutumira abarundi bose baba mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu bari barikuriwe, ariko ikigaragara bashoboye kuza hano n'abasanzwe bari mu Rwanda, benshi bakaba barimo impunzi. Niyo mpamvu nyamukuru yatumye rero dushaka kuza hano kugira ngo twige amateka neza mu ntumbero y'uko uzorinda mu gihugu cacu naho hari bisa n'ivyo vyabaye, ariko na cane kugira ngo twige mbega iyo habaye genocide abantu bagatatana, abantu bakagira ibibazo byo ku mubiri ndetse no mu mutwe, mbega hokorwa iki. Twabonye rero ko hari byinshi byo gukorwa. Tugendeye ku karuhi bw'u Rwanda turabona ko ubuyobozi bw'u Rwanda bwashyizeho politike y'uko abantu batoheranwa n'ibibazo baciyemo. Biragaragarira no mu nzira aho umuntu ari karaca wari wese arabibona, biraboneka ko inyuma y'amababa yarabaye hashobora kuba kwiyubaka kandi bisaba ko muba abagabo. Rero nico navuga ko turize ko bishoboka inyuma niyo bibazo bikazodufasha no kwa igihugu cyacu cy'u Burundi. Twakuye inguvu ku bibazo tumaze imisi tubona na cane muri kano karere. Aha ndavuga nk'ibibazo bimaze imisi biba mu buseruko bw'igihugu ca Kongo, aho ubona ko ingengabitekerezo ya genocide itaheze kandi nyuma y'imyaka myinshi cyane. Igitangaje rero ukabona iyo ngengabitekerezo uburyo bikorwa birasa n'ivyagiye ba mu bindi bihugu. Niho rero twakuye ico ciyumviro cyo kuvuga tuti reka tuze tuduhe agaciro, twige tumenye ngene bigenda bitegurwa n'ingene bikorwa n'ukungene twobirinda n'ukungene twogwanya iyo ngenga bitekerezo, kuko igaragara yuko irenga imipaka. Kuko nkuko wari bivuze ngaruso kibazo nyezina, turavye ibibera muri Kongo aho leta y'u Burundi ubona kwishiramo inguvu rimwe na rimwe, si ibintu byinyegeje, ni ibintu ushobora no kumva ku makuru hirya no hino bashigikira ukwica abantu. Abo bantu bicwa ugasanga n'ubundi bigaruka kuri rya zina ubwoko bw'abatutsi, ariko ubiravye ikibazo ntabara abatutsi, ikibazo niyo ngenga nico cyumviro kiri mu mutwe civangura cyo guhonya. Rero biraboneka ko ntavuze menshi, biraboneka ko ari kibazo c'ingenga bitekerezo kiri mu mitwe y'abantu kandi atari mu gihugu cy'u Rwanda gusa canke mu Burundi gusa canke muri Kongo gusa, no kwisi yose ingenga bitekerezo irabaho. Ariko ubiravye igituma abasirikare b'u Burundi baja mu gihugu ca Kongo harimwo ico kintu, niyo ho bari izindi mpamvu, kuko ngira nuko bataronka amahirwe yo kuza gusura inzibutso nk'izi. Urabona yuko abagiye muri ivyo bikorwa batagira ubuzima, nabo naho genocide yisha ubuzima ikica n'umutima wayikorewe, iranica n'ugiye yayikoze. Rero akamo ka mbere ndagaha ugaruka rw'abarundi rushirwa muri ivyo bikorwa yuko bo bihagarika, kuko nta hamwe bizobashikana. Abarundi gwaruka mpakamo ni twebwe nyene n'abandi basanzwe barahunze igihugu, no baha message ivuga ko dukwiye kurabira kure. Ico no kwita mu gifaransa canke mu congereza to be watchful. Turakwiye kurabira kure kugira ngo ivyo bibazo vyashikiye u Rwanda ntibizodushikire. Ikindi tukamenya ko tubaye abagabo nyabagabo dushobora kubirinda kandi tukabikemura bitarashika.